uno munsi turahimbawe uko tubona ko Uburundi buriko buratoha butsimbataza intwaro y'abenegihugu ishingwa n'abenegihugu kandi ikaba ari iharanira iyo mana y'Uburundi nene nazwi imyaka n'imyaka. Fata ivyicaro. Nyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, duhere ku ndongozi ziserukira inzego z'igihugu, inama nshingamateka, urwego nshingwabikorwa rw'igihugu hamwe n'urwego rw'ubutungane, kandi twongere turamutse na mwebwe mwaje muserukira inzego zo kwivuna basi n'umutekano. Namwe banyakubahwa murongoye imigambwe muri n'abanywanyi bindi migambwe n'andi mashirahamwe y'abenegihugu, umwe wese mwiteka Imana yamuhaye. Nyakubahwa mwaje muserukira ibihugu vyanyu n'amashirahamwe mpuzamakungu, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Batumire bahire inshuti z'Uburundi, tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cacu. Nguguriwe neza ntiyongeza. Umuntu atagize ikigumbagumba c'umunezero yoba ari umuntu atampuwe afitiye igihugu cacu. Uwagiye yarihuse, uwaravye nawe arabona. Harageze ko abarundi twugurura urundi rupapuro. Harageze ko abarundi tubona imbere iyo tuja. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe mu mateka y'igihugu cacu. Uyu munsi ni ikimenyetso kidasanzwe ku ntambwe tugezeko ya demokrasi, kuko turamutse dutanguza icese twese turi hamwe ukwiyamamaza kw'abagiye guhiganirwa ibibanza vy'abajenama b'amakomine, ivy'abashingamateka n'abakenguzamateka mu matora ategekanijwe muri Ruheshi uno mwaka nyene 2025. Twibukanye hari kw'igenekerezo rya 12 Ndamukiza umwaka uheze wa 2024 muri kibanza nyene, igihe twatanguza ibikorwa vy'inyigisho z'ingendo ibereye kiranga abarundi mu bihe vy'amatora. Icigaragaza ntimwabaye bandarisizaho. Ivyo mwayaze muri izo nyigisho ntivyabaye imfagusa. Ntimwayaze amasigara cicaro, mwarabizirikanye murabigendera. Kanatsinda sivyo imbeshere, iyo hatagize akabaciramwo ngo kabibagize, abarundi bamye kuva kera na rindi bagengwa n'inyifato y'urupfasoni mu bihe ivyo arivyo vyose. Aho hambere abarundi bari bazi ko igihugu gitegerezwa kugira uburongozi, kandi abatware ntibarinda kunyinyana kugira ngo baje imbere abandi. Bari bazi ko igihugu ari nk'urugo rutegerezwa kugira ururamutswa agatunganiriza abarubamwo bose. Abarundi bari bazi ko intwaro itegerezwa kubaho, kandi intwaro ibereye, no kuvuga intwaro iharanira ineza y'abenegihugu bose. Mbere mu Kirundi ciza bavuga ko umukuru w'abatwa ari ubatwaza impamba.
ni wikorera umutwaro w'abarongoye. Mugabo Abarundi bashaka kwicurika aho hambere hahise bavuga gusa ngo umukuru w'abatwa nubatwara. Ni umukuru w'abatwa nubatwaza impamba, nuwemera kwikorera umutwaro wabo arongoye. Intwaro ibereye kandi ni intwaro ishingiye ku mategeko. Mu Burundi n'ahata amabwirizwa yanditse Uburundi bwari bufise, intwaro yagendera ku mico n'imigenzo y'Abarundi. Umwami yari se Barundi. Iyo bavuze umuvyeyi mu rugo muca mumenya ico ajejwe. Umwami yarazi ico ajejwe, niwe yakingira umuryango inabi yose, agatunganiriza bene muryango ari bo Barundi. Ndetse umuvyeyi mu gihugu niwe yerekana barongoye inzira bakurikira n'igikorwa bategerezwa gukora. Nico gituma bavuga ko atampumyi irongora iyindi, hategerezwa kuba imboneza mu gihugu. Umwami kandi yagirwa n'abagabo. Muri ico kiringo tubitegere neza, ijambo umugabo ntivyasigura gusa umugabo afise umugore. Umugabo yabaruzi guhangana n'ibibazo, akaba ari naco gituma bavuga bati umugabo ntatwagwa n'uruzi, abatwawe n'urubanza. Iyo babonye ugiye mu bikomeye bavuga bati urahabera umugabo. N'umukenyezi yatabaye mu bikomeye yarivuga ati iyo ntabera umugabo kari kabaye. Umwami rero yagirwa n'abagabo, abahanuzi batari n'iryo, abagabo bahanura umwami ingingo yofata mu gihe kibereye. Abarundi bari bazi kandi ko umwami atohatambikiza hose icarimwe kugira ngo atunganirize abenegihugu. Nico gituma yagena abaganwa n'abatware ivyariho vyiwe kugira ngo yegereze uburongozi abenegihugu. Mbere ubutegetsi bwaramanuka gushika no mu ngo nkeyi zikagira umutware, kuko nta ngabo zitagira umutware ziba ari mpehesa. Mwarumvise aho umuntu avuga ngo bwije ngeze kwa naka. Nimwatohoza muzosanga uwo muntu atitirirwa ku rugo iwe, ahubwo yitirirwa akarere. Kenshi niwe yari umutware w'ako karere, niwe bose babona. Umuntu w'inkerebutsi babona ko ari umuhizi yifashe no mu rugo rwiwe, niwe bagena ngo aserukira abandi, kuko niwe bafatira akakarorero. Iyo ntwaro mvuze rero yagiye gutituka igihe yavangana n'imigenzo y'abakavantara, aho baje bafise hangiro ryo kugaba ku gikenye igihugu c'Abarundi. Abo nibo baje basambura intwaro y'u Burundi ifatiye ku mico n'imigenzo byacu. Ubutungane buba burapfuye, urubanza mbere rutangura gukukira uwiganje. Uwiganje nawe akaba ari ufise ubutegetsi bw'igihugu mu minwe yiwe. Niho havuye gutangura kugwanira ubutegetsi bw'igihugu. Uburundi bwikukiye Abarundi cyane cyane abigishijwe nabo bakava amahanga, baramaze gutakaranga batorana ukunyinanira ivyicaro vyo ku butegetsi. Abari abavukanyi bacika bakera. N'ubu muze murabe uwushitse ku ntebe y'ubutegetsi aca yikumira ntasubire kwiyegereza abenegihugu, kuko umenga hari ico yiyotsa abariye. Umuntu asubije agatima mpembero akaraba ivyabaye mu Burundi kuva twikukira, yo kwibaza ibibazo bitari bike. Mbega injyane twabonye mu Burundi zava kuki? Koko abahutu n'abatutsi baragwanye? Niba baragwanye, inteko z'abahutu canke z'abatutsi zari zitunganije gute? Jewe naratohoje bikwiye,
narabuze umwami w'abahutu cyangwa umwami w'abatutsi nk'uko nabibonye mu bindi bihugu bigizwe n'ubwoko. Naragiye no gutohoza ku ntara bavuga ko abazungu bonkoye ku Burundi, sanga baba muri iyo ntara ari ubwoko bw'abahangaza, bavuga igihangaza. Naciye nibaza nti ko mbuze abarundi babayo, igihugu cy'u Burundi cyari kigizwe n'ubwoko bw'abahangaza n'abarundi. Mbere muri ayo matohoza narashitse no mu gihugu cya Kongo, sanga hariho ubwoko bw'abarundi bafise ururimi rutari gikongo, bafise intara yabo n'ubwami bwabo. Narabajije umwami wabo ko muri bo hoba harimo abahutu n'abatutsi, arandahira ati jewe ndi umwami w'abarundi, nta muhutu n'umututsi arimwo. No mu Bubiligi naragiyeyo, sanga hari ubwoko bubiri, abawaro n'abafurama. Naho Ububiligi ari igihugu gito nk'Uburundi, ubwo bwoko bumwe bwose bufise intara yabwo, ubutegetsi bwabwo n'ururimi rwabo. Uvuye i Buruseli ukagenda mu bafurama, usanga bavuga ururimi rutari igifaransa, no kuvuga ubwoko buraboneka. Mu Burundi rero harageze ko dusoma kahise kacu neza, hanyuma tuve mu vyiyumviro byazanywe n'abakavantara kugira ngo baducemwe imigwi. Twebwe twabonye ko imigwi bitiriye ubwoko itagira intara, itagira ururimi n'umutware. None ko ingabo zitagira umutware bazita impehesa, izo mpehesa zarashoboye gutunganya urugamba gute zitagira aho zije ziva nakizigenza azigomora? Tureke kubideha. Abakavantara bigishije abarundi gutwaza igikenye, uwushikiriye intebe y'ubutegetsi agaca acinyiza abandi, ntiyasubira kurongora igihugu ku neza y'abenegihugu bose. Nico gituma banyinyana kugira ngo uhashitse aca buwica agakiza nk'uko umukoroni yabigenza. Abanyinanira ubutegetsi hagize ubushika ko yacarondera gucuvya ababona ko bakanura, bohava bamurabira mu isahani igihe yigaruriye itunga rusange. Kwigarurira itunga rusange navyo bikaba biciye kubiri n'intwari ibereye, intwari iharanira neza y'abenegihugu. Gusubira gutunganya intwaro y'igihugu ibereye abenegihugu Burundi yabaye irya igamira abarundi, cyane cyane abize amashuri menshi. Ibi ndabivuze kuko usuzumye neza inyifato y'abo bize amashuri menshi, ugiye kwiga wamengo agiye konka ururimi rwo kurya ivy'abenegihugu atacamira. Urose urupapuro rw'umutsindo wamenga ni murekarengane aje kurya igihugu, akibagira ko ivy'igihugu ari ivy'abarundi bose. N'ubu turiko turavuga hariho abagifise ako gatima inyuma y'imyaka 63 Uburundi bwikukiye. Mu bize benshi vyarabananiye gutegera ko umugabo ari urya ikiremve acira sheko. Iyo umuntu ari ivy'igihugu agahembwa impembo ata kintu kiboneka yakoze, bitera inzigo bene vyo, cane cane ababona ko ico kibanza arimwo nabo kitobaroka. Abatize bobo baca bituna bugatondera. Ni ngaho havuye injyane, abize bashitse mu bibanza bagatoteza abize basigaye inyuma. Nico gituma mwumva mu gihe ca Frodebu yagendera ku civugo ngo nta mwana n'ikinono dusabikanye. Biraboneka yuko rero ico gihe hari abarundi bari batuntuye. Mbere n'igihe umugambwe Frodebu watsinda mu 1993, incungu ya demokrasi yavuze ati ashi ngo nimwiruhutse. Biboneka yuko rero Uburundi bwari bwaraseserewe. Abasigaye inyuma rero babona ko batazoshikirwa, nabo bavuga ngo duhe natwe turye. Kukaba nkako iyo baye umukire kubera kurya ivy'igihugu ata kintu kiboneka wakoreye abenegihugu, ababibona
rirabamunga. Nico gituma kuba indongozi ari ukugaba ukerekana ico wakoze. Barundi mwese bavukanyi, izi nkomoko z'indyane mu ncabwenge ntizashikiye abarundi gusa, akari mu mpene kari no mu ntama n'ahandi vyarabaye. Ariko aho kuryana abandi baguma bicarana bagatora umuti w'imvo z'indyane. Umuti batoye niwo muti natwe twatanguye kunywa. Ubwa mbere uratururira, ariko ubu turatanguye kumenyera. Ni intwaro ya demokrasi. Demokrasi nkuko tuyumva tukayitegera ni umuti mwiza wo gukiza ingwara ituma abanyepolitike bamara na ntaryo bariko barajyana. Demokrasi ituma bene igihugu bitorera indongozi babona zibushitse ziharanira neza ya bose. Kubijanye n'indongozi zibikwiye, ijambo ry'Imana ritubwira ko abakwiye gutorwa boba, dufatiye ku mpanuro Yetiro yashikirije Musa mu gitabo c'Ihunguka, niwe yavuze ati uzoheza urabe mu gihugu cose. Ndasubiramwo ngo uzoheza urabe mu gihugu cose, si mu ntara imwe. Ngo uzoheza urabe mu gihugu cose abagabo b'intwari bubaha Imana, bakunda ukuri, batarya igiturire, ubagene bababere abakuru. Mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa naho nyene hari hakenewe abantu bo kwitaho abapfakazi. Niho babwira abantu bati bene wacu nimwitorere muri mwebwe abagabo 7 bavugwa neza, buzuye umutima mweranda n'ubwenge, tuzobagenere ico gikorwa cyo kwitaho abapfakazi. Muvyumve neza ngo nimwitorere muri mwebwe nyene abagabo 7 bavugwa neza, buzuye umutima mweranda n'ubwenge. Erega natwe nico nyene twajeko, abarundi bitorere muri bo nyene abagabo bavugwa neza, buzuye umutima mweranda n'ubwenge. Abo nibo babereye gukora igikorwa cyo gutunganiriza abene gihugu. Ibi byose rero birerekana ko umukuru w'igihugu nka Musa yategereza kugena indongozi zorongora abandi, kandi n'abene gihugu nyene barafise uburenganzira bwo kwitorera muri bo aboshingwa ibikorwa byo kubaramira. Ariko igitegerezwa ni ingene indongozi yoba imeze. N'umugabo canke umukenyezi w'intwari akunda ukuri, avugwa neza kandi atagira igiturire, ategerezwa kuba yubaha Imana kugira ngo aharanire agateka kazina muntu. Uwipfuza amajwi ku bene gihugu, ngibi ibikwiye kumuranga. Demokrasi rero iha uburenganzira abene gihugu yo kwitorera. Demokrasi iha ubutegetsi abene gihugu. Ubwo butegetsi babukoresha mu gucungera kw'inzego zikora neza no mu gushinga amabwirizwa, bavyikoreye bonyene canke baciye kuba baserukira bitoreye. Abaserukira bene gihugu nibo bashinga amateka. Abo bashinga amateka ni intumwa za bene gihugu. Nico gituma bategereza kuba ari abantu baba mu bene gihugu kandi bashobora kubumviriza kugira ntibatirigane kwishaka rya bene gihugu. Abashinga amateka bategereza kumva ko ari intumwa, kandi izo ntumwa zibana n'abene gihugu kugira ntibatirigane kwishaka rya bene gihugu. Kubera ata muntu yamara imweranda, barashobora kugutora uyu munsi ejo ukabahinduka, canke bagasanga barakwihenze ko kubera atawuza kari mu mutima w'umuntu. Niyo mvo ituma uko imyaka itashe abatowe bagaruka kwitoza kugira ngo basuzume ko bakira bizigirwa imbere y'abene gihugu. Utacizigiwe nawe baraheza bakamusubiriza. No muri bajya ba defiye
nabonye abisubirije mugahari nabo ntabonye, byerekana yuko ari yindi ntambwe nshasha, abizigirwa barasubiye kuba abizigirwa, ariko hari nabo ntabonye. Demokarasi kandi ishinga igihugu kigengwa n'amategeko kugira ngo umwenegihugu wese akingirwe yongera atunganirizwe atakwihinguza. Mu gihugu kigengwa n'amategeko, agateka k'umwenegihugu ategerezwa gukingirwa ahari hose, n'uri mu mahanga ategerezwa gukingirwa. Icyaha naco kiramutse gikorewe umwenegihugu, uwagikoze ategerezwa gukurikiranwa agahanwa. Ako niko gateka kazina muntu. Mu ntwaro ya demokarasi ntawuja hejuru y'amategeko, bose bayubahiriza kumwe akabakingira kumwe. Mu gihe mu gihugu hazoba hakiriho umwenegihugu adakingirwa cyo kimwe n'uwundi, muze mumenye ko tutarashika mu ntwaro ya demokarasi. Mu ntwaro ya demokarasi umwenegihugu wese arishira akizana, ntawe umuhonyora ku gakanu kandi nawe nyene ntawahohotera. Nico gituma bavuga ko umwidegemvyo w'umuntu ufise akarimbi, nako kakaba ari aho umwidegemvyo w'uwundi utangurira. Utwo twiza we urondera umenye ko na mugenzi wawe aturondera. Nico gituma akarimbi ari ukubahiriza mwene wanyu. Muri demokarasi ukwidegemvya kwa muntu ntigutuma tyoza agateka k'uwundi. Uwurenza akarimbi wese arahanwa n'amategeko. Muri uwo mwidegemvyo nyene umurundi wese arafise uburenganzira bwo kungurunani n'abandi kugira ngo bakomeze ivyiyumviro vyabo. Nico gituma mu ntwaro ya demokarasi imigambwe ari kimwe mu bimenyetso vya demokarasi. Intwaro ya demokarasi iha uburenganzira umwenegihugu bwo gushikiriza ivyiyumviro vyiwe, mbere akagira n'uburenganzira bwo kunegura ibitagenda neza. Niyo demokarasi. Ni muri iyo ntumbero rero mu gihugu kirangwamo demokarasi, abenegihugu bishingira bo nyene amashirahamwe, yaba ayakurikirana ibijanye n'agateka kazina muntu, yaba ayakurikirana ingene igihugu kiriko kirarongorwa, canke yarangura ibijanye n'iterambere. Mbere n'amashirahamwe ajanye n'ivy'ukwemera nayo nyene aremererwa gukora. Haraba kandi n'ibimenyesha amakuru vyigenga kugira ngo abenegihugu baronke aho bavugira. Kira noneho n'uburongozi bw'igihugu buratunganya amanama mu bisata bijanye n'ubuzima bw'igihugu kugira abenegihugu bakurikirane neza ingene igihugu kiriko kiratera intambwe mu buzima bw'abenegihugu. Bavukanyi barundi bene wacu, ahatari demokarasi usanga batemera ko abahiganwa baba benshi, mbere ugasanga abanyamigambwe bitana bakeba kuko bataratahura icarico demokarasi. Uno munsi twumvise ubuserukira imigambwe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi, ariko aravuga ko hariho abadashaka ko iyindi migambwe ikorera aho baherereye. Nagira ndamenyeshe yuko iryo si itegeko ry'igihugu, kandi abo babigwanya amategeko y'igihugu nayo ategerezwa kubagwanya. Turazi yuko hariho abantu b'intagondwa, muze murabe, hari n'abantu aho bari hose barangwa no kwama bariko baratata nabo bahereranye. Muzobabona abantu aho bashitse atakindi kihavugwa atari imishamirano. Mwene abo rero n'abantu bafashwe n'agashetani kadashaka kubana neza n'abandi. None rero iyo ako gashetani yakubujije kubana n'abandi, ni vyiza ko amategeko acakora bagahanwa. Ndabagabishije rero ubu guhera ubu muze mubimenyesha hakiri kare, kandi abo bose bagwanya demokarasi bazohanwa. Ivyo muriko murabona hariho abantu banyengeterewe kubera kahise kabi, no muri kahise ku Burundi kandi ka hafi ibintu ntivyamye bimeze uko mubibona. Aho abahiganwa mu migambwe itandukanye bicara hamwe bakaganira bahuza atawutera uwundi miragwe canke ngo amucire imizi kuzimu, ivyo ntivyamyeho. Nta numwe ayobewe ko mu bihe bishize
iyo amatora yegereje abarundi imitima yaja mu kirere. Iyo amatora yegereje wamengo na karyo kufitiye akazikira mugenzi we ko kumwambura agashambara akamuremeka intebe ishushe. Igihe cy'amatora wamenga na karyo shetani rose ko gucanishamwe abavukana kuko wamenga inkono y'urwanko irahiye. Ivyo byose nta kindi byavako atari kagatima k'ubugunge kaba karanze abariko barabarongora, hanyuma rero abandi bakagira mero ko nabo bagira bashikirwe ngo batambikize kwitunga ry'igihugu. Uno munsi birahimbaye kubona abarundi bariko baratahura ko ihiganwa rya politike atari hezanyayo, bakumva ko amapolitike ahera igihugu kigasigara. Ibi twereka ko tumaze gutegera intambwe ishimishije muri demokrasi. Bitwereka kandi ko twatahuye ko ubutegetsi ari ubw'abenegihugu. Ariko rero umwumvikano haboneka mu gihe nk'iki uravana nuko uko bukeye uko bwije intwari ibereye iguma ishinga imizi. Aho hambere abahora bari ku ntebe y'ubutegetsi ntibemera ko hari uwo basubirira, kuko babona ko babogojwe ku ntango bari batambikijeko. Abari ku ruhande nabo amatora yavyura meru yo kuja gutambikiza kuri iyo ntango. Nico gituma no mu mpari zabereye iyarusha mu biganiro vy'amahoro basanze imvo z'injyane zabaye mu Burundi ari injyane zabaye hagati yabizigitirira ku ntebe y'ubutegetsi kandi atacu bamari abene gihugu n'abashaka nabo gushika kuri iyo ntebe. Umuti rero basanze ari uko hoshingwa intwaro ya demokrasi kugira hashike ku ntebe y'ubutegetsi abitorewe n'abene gihugu atagikenye n'agahotoro. Basanze kandi hategerezwa gutsimbatazwa intwari ibereye mu gihugu kigengwa n'amategeko kugira ntihagire uzokwitwaza ubutegetsi mu gucinyiza abarundi no kuhigungira ko ivy'igihugu. Uwundi muti ukinga injyane mu gihugu nuko hakomezwa imigambi y'iterambere ituma umurundi wese ajya akaryama atunga agatunganirwa. Ni haba uno munsi dushobora kwicara hamwe naganda babwire ko ari uko twatanguye inzira y'iterambere, aho dushaka kuduza kugira ngo umuntu wese aronke icyo afungura ntihagire abaryanira ku isahani. Tumaze kubitegera urwaruka rwaragiye hamwe rwose, kuko ubu ntawe ukironka urwaruka aja guhenda, kuko ubaho ubuzima buri baramaze kuhabona. Iyo tutatangura iyi migambi y'iterambere n'ubu tuba tukiri kwa kundi, kuko aharaye inzara hazinduka inzigo. Birahimbaye kubona umuntu asigaye abona ko abo bahanganya atarabasi, ku buryo batanguye urugamba rwo kwiyamamaza, batanguye urugamba rwo kwiyamamaza bahoberana kujya kw'abakinyi b'umupira, batangura urukino babanje kuramukanya bakarusozera bahoberana, bazirikana ko haburana babiri hagatsinda umwe kandi kuwutsinzwe badatsindaho. Erega abakinyi bobo baba bariko barakina bahiganwa ngo batsindane, muga baramenya ko badatsindaho. Ariko amatora sukubanguranya amatati hagati y'abitoza no guhitamwo uwuje imbere abandi. Ndakengurukiye cyane umwe mu bahiganwa, uyu ahiganirwa intebe y'ubushinga amateka Mukombozi, yaririmbye neza avuga ko ari uguhiganwa atari ukunyinyana, kandi ko kutamutora si ikibazo no kumutera ikibazo. Yabivuze neza.
abatowe gusa, abarushije abo bahiganwa ntiyoheza rero ngo akindage ubutatowe, ahubwo yoja kumugumbira kugira ngo amusabe kuzomushigikira mu bikorwa agiye kurangura. Ni muri iyo ntumbero mbere twabakoranirije hamwe mwese mugiye kurondera amajwi kugira ngo dushware imitumba dusezeranye ko tutagiye guhanganira mu bene gihugu, ahubwo tugiye kubashikiriza imigambi kugira ngo nabo baronke ingene bihitiramwo. Niyi mvo yatumye duhurira ngaha kugira ngo twese tugende turi bamwe, twese turi abarundi. None rero barundi mwese bavukanye, muravyibuka ko hari kwigerekerezo ry'indwi Kigarama umwaka wa 2024 aho twatera igikumo kw'igenekerezo rihamagarira bene gihugu kwitaba amatora y'abashinga amateka, abakenguza amateka, abajenama b'amakomine, abajenama b'imitumba n'amakartie hamwe n'abakuru b'imitumba n'amakartie. Kuri uyu munsi uri hejuru naho twateye igikumu kwitegeko ryugurura icese ukwiyamamaza kw'abagiye guhiganirwa ibibanza by'abajenama b'amakomine eka n'ivy'abashinga amateka. Twashaka kubamenyesha ko ibikorwa byo kwiyamamaza bizotangura ku igenekerezo rya 13 Rusama birangire ku igenekerezo rya 2 Ruheshi 2025. Turizeye ko ico kiringo gikwiye kugira umuntu abe yashoboye kuzunguruka intara zose zigize igihugu cyacu. Ariko rero kubandwa ntikugoye nko kurigumya. Mbega mwebwe mugiye guhiganwa mutwemereye iki kuva ubu mugiye kwiyamamaza ku munsi w'amatora n'inyuma y'amatora? Mwamaze kuvyivugira, amatora ntakabe akaryo ko gucana intege nk'uko umenga urukino ruraheze. Abahiganwa bame bafise kumuzirikanyi icabene gihugu bakeneye ko, kandi bamenye ko uba barundi bakanuye ubuzotirigana ashobora no kuhahombera amajwi. Muguwe muzirikana, iyo umusore agomba kubaka urugo ntibikwiye gusa kubwira umwigeme ko amukunda. Umwigeme akeneye kumenya imbona kazoza y'urugo bagiye kubaka. None namwe mugiye guhiganwa, ntimwibaze ngo mugiye kubwira bene gihugu ngo ndabakunda. Babwira imbona kazoza mufitiye igihugu cyacu, babwira imigambi ibateza imbere. Mumenye neza ko uba barundi bazi imbona kazoza y'u Burundi. Ivyo mukora byose mwame muzirikana iyo ngingo. Ubu bazobabaza ico mugiye gukora. Uzokwemera ubuki ategeka nawe aramenya ko ubu twese tuzinanye kuko dusangiye ikivi. Hari uzogenda yemera ubuki ategeka. Bijya abiraca intege abene gihugu batora. Abagira batogwe bumve ko ari ndongozi. Ufitiye iki? Imigambi ufise bwirushiye kuri ry'abantu akazoza niyihe kandi yotunyarutsa gushika ku kivi. Tuze turibukanya kugira ngo turabe umukenyuro kwiyamamaza. Ngira ndabaha imikenyuro rero kuko jewe nduwa mwese. Kugira duhane imikenyuro. Igihe Yohani yariko arabatiza, yariko yamamaza ubwami bw'ijuru, ishengero ryaraje rimubaza riti none twokora iki? Nawe abishura ati kora ibikorwa by'urukundo. Abatoza kori nabo baraza, nabo barabaza ico bokora. Abishura ati ntimukake ibirenga ivyo mwabwirijwe. Abasirikare nabo baraza, abishura ati ntihagire uwo mutwara utwiwe n'impaka cyane uwo munyanganya, kandi mubumbwe n'impera yanyu. Namwebwe rero mugiye kwamamaza iterambere ry'u Burundi, mugiye kwamamaza iterambere ry'abarundi. Bazobaza bati wewe ko tubona ataco twokurabira ko ufise uzotumarira iki? Abiyamamaza muravyumvise. Bazobaza bati wewe ko tubona ataco twokurabira
dufise uzotumarira iki? Nimwitegurire iyo nyishu. Uwo n'umukenyero wa mbere ndababwiye. Tegurire iyo nyishu. Abagiye kwiyamamaza mumenye neza mu bihe tugezemo mu Burundi ntidukeneye indongozi zo kubungabunga gusa ibyo basanzeho. Dukeneye indongozi mboneza zibona neza iyo zijana igihugu. Muragabe rero mugende muzi ibiranga indongozi mboneza kugira muhindura abarundi ntibabe ababakurikira gusa ahubwo baba bo mujana. Ntibabe nka bamwe bakurikira Yesu kubera yabahaye imikate bakarya bagahaga, ahubwo babe abarondera kumwe namwe Uburundi cya gihugu cifashe, cya gihugu giteye imbere. Mugiye kubahindura, ntibaze bakurikire kuko mwabasororeye amacupa, babakurikire kuko bazi ko mugiye gusangira ikivi. Rero n'uwari kinebwe ubu mwe mugiye kwiyamamaza mugiye kubahindura, ntibabe babandi bashaka ibikate gusa ngo barye bahage, ahubwo babe babandi mugiye kuronderera hamwe bwa Burundi buteye imbere, cya gihugu cifashe. Kwiyamamaza benshi bavuga ngo nzobakorera iki niki. Abo twarabonye ko arababeshi, abene gihugu badakoze nta na kimwe twoshikako. Uvuze uti nzobadunganira Tanganyika, woyishobora kwiduza uri umwe, ariko mugiye hamwe birashoboka. Je nababwiye mwabona ndiko ndatebura ntiburya Tanganyika yoduga. Murabaza abanyakarusi bo muri komine Bugenyuzi, twaragiye hamwe twese nabo turaduza Tanganyika, akaboga kariyo hari ibugenyuzi. Iyo uvuze ikintu uvuga uti tuzokorana ibi, ntuvuge ngo nzobakorera ibi, ntavyo woshobora uri umwe. Ntagira bazobesha rero. Twe dukeneye uvuga ati nzokora iki kugira dushike kuri rihangiro. Tuzojana twese. Kubera umwe wese afise ukwishira n'ukwizana mu myiyamamazo, ikiringo c'imyiyamamazo naco nyene kigengwa n'amategeko ngenderwako. Ubwa mbere bwobwo abarekuriye kwiyamamaza ibibazo by'abajena, kwiyamamariza ibibazo by'abajenama b'amakomine n'ibyo bashinga amateka n'imigambwe inani z'imigambwe n'abitoza ku giti cabo bemerewe n'umugwi wigenga w'igihugu ujeje gutunganya amatora mu Burundi. Abo nabo basabwa kugira ibimenyetso kugira ntagire abatobera igihe bari mu myiyamamazo. Erega hariho abantu b'intovyi ashobora kuzogutobera, nico gituma utegerezwa kubuzwi kugira ntagire ugutobera. Ubwa kabiri, ibikorwa byo kwiyamamaza bizoba iminsi yose kuva isaha 12 z'igitondo gushika isaha 12 zo ku mugoroba. Ariko turirinda gusanga abantu ku kivi kuko koba ari kubasamaza. Ubu abarundi baramaze kuja ku kivi, hariho abatazokenera kuza hariya ku kibuga, ahubwo bazobirabira mu binyamakuru batashe kuruhuka. Muririnda rero kuja ku bikorwa by'abantu ngo mugiye kwiyamamarizaho kuko muba mugiye kubasamaza. Ubwa gatatu, ibibanza mwiyamamarizamwo bitegerezwa kuba bizwi kugira abajejwe intwaro bashobore gutunganya ibijanye n'umutekano w'abiyamamaza, ndetse kugira ntihagire abatora ikibanza kimwe mu kiringo kimwe. Nico gituma ivyo muzokora byose mubikorane n'abajejwe intwaro. Ubwa kane, abiyamamaza babikora mu rupfasoni rwamye ruranga abarundi mu kwirinda gutukana no kwambikana ibara. Abene gihugu nibo bazi umuhizi botora atawurinze kubakevya canke kubatera ubwoba. Ivyo nivyo bikuru twovuga, kumva yuko abarundi bategeza gutora bari mu rupfasoni, kandi nobamenyesha yuko abarundi ntibatora umutukanyi. Niwaza gutukana ahubwo niho uzoba ugiye gutakaza amajwi. Kubera ko abiyamamaza mwese murekuriwe kuzokorana n'ibimenyesha makuru, nashaka kandi nkebure abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru. Babwirizwa kumenyekanisha ibyabaye mu myiyamamazo mukuri no mukunganisha bose, kuvuga inkuru ko yagenze
gutandukanya uko ibintu byagenze n'ico abantu babiziko. Ibimenyeshamakuru bitegerezwa kwirinda guha umwanya abasotorana, bitegerezwa kwirinda kandi kuvuga ibidakenewe, kudatangaza amakuru anyuranye n'inyungu z'igihugu canke yo guhungabanya umutekano w'igihugu, kwinengesera bidasanzwe imbere yo gushira habona ivyiyumviro by'abantu ku bijanye n'ivyavuye mu matora. Turizeye yuko amatora azogira inderetsi, bazabibona neza. Turasabye yuko abarundi bokwemera gutohoza. Uvuze yuko hari byagenze nabi, uvuga uti ni kuri akahe kazu k'amatora. Amatora ashobora kuba nabi ku kazu k'amatora kamwe, muga ntababaye hose. Nico gituma mwotoza neza ziganderetsi, bakabamenyesha neza ukuri kw'ivyabaye. Gutsindwa sukumenja nababwiye, wewe ubonye warushijwe nta ngorane mu nda uwakurushije, kuko igihugu kirabandanya. Aha rero iyo abantu babivuze nabi niho haca haza y'amajambo umumenyesha makuru mwiza yibaza imbere yuko asohora inkuru ati mbega ibingira mvuge n'ahari ukuri, ni ukuri gukiza ubuzima canke n'ukuri gushobora kwica ubuzima. Abamenyesha makuru namwebwe muragaba muri ibi bihe kuko barashobora kubaryosha. Ibimenyesha makuru bitegerezwa kandi gufata kumwe abitoza bose mu kubaha uburenganzira bungana bwo gushira habona imigambi yabo ya politike, kugira borohereze abatanga amajwi guhitamwo neza ukwiye gutorwa. Muri kino kiringo rero cyo kwiyamamaza no mu biringo vy'amatora, amashirahamwe aharanira neza ya bose asabwa gukurikirana ingene imyiyamamazo izoba iriko iragenda. Abo bazobona bariko baraca kubiri n'amategeko babakebure bagaruke ku murongo. Aha tubwira cane babandi bitwa ba observateur, nibaze baraturabira kugira ngo nabo nyene bafashe mu gukebura abarengeje urugero, nabo babashengeze kugira ngo bahanwe n'amategeko y'igihugu. Ariko ndasubiriye n'ubu kwihaniza, uwe wese azotoba canke agahohotera abandi azohanwa hakurikije amategeko, ariko muvyumve neza, azohanwa hakurikije amategeko. Mugaragira nsaba abacamanza baze barabe, kuko ubutavye amatora batovye kazoza k'igihugu, barabe kakandi bita circumstance aggravante. Amategeko arashobora gukora, muga nk'umuntu ashaka gutoba kazoza k'igihugu cacu, nawe bamucira urubanza barashirako akantu bita circumstance aggravante, wamenje. Nico gituma asaba abacamanza umuntu azotoba amatora, ako kantu baze bame bariko bakaraba amategeko, ariko nako kantu kuko n'umuntu ashaka gutoba kazoza. Aho bizogaragara yuko biriko bigenda nabi, dusavye ko vyovugwa kare, ntihagira abavuga ari uko bahejeje gutangaza amajwi, babivuge kare kugira ngo dutosore hakiri kare. Inima yamamazo twuguruye icese igiye gutuma n'inshuti z'Uburundi zikurikirana cyane uko abarundi twifata mu mahiganwa ya politiki. Aha batanguye kuturaba, kandi abarundi murazi ko mwaba muvuga ko turya dukaravye, ntitwitere iceyi rero ngo duhave duhumanywa n'akamanyu k'umutsima. Turateye akamo abo bose barazishinga n'ineza y'igihugu cacu, bakurikirane ibikorwa vy'imyamamazo, bibonere bonyene ubwabo ko abarundi twifatiye mu ntoki itunganwa ry'ubuzima bw'igihugu. Batahure ko tutakiri babandi bavuga ngo fata ukuboko mve hasi, tutakiri babandi bashirira ku isahani ntamire, tutari bampekenyeramire. Aya matora ni agiye kugaragaza ico abarundi turi. None rero nabo bandi baturaba tubasavye kwirabira neza kandi ntibashikuze. Rero bavukanyi barundi bene wacu, imbere yuko dusozerera ijambo twagomba tumenyeshe kandi
twemeze ko imyiyamamazo itangujwe icese uno munsi izoba hubahirijwe ibi bikurikira. Nk'uko leta ari umuvyeyi wa bose, isaba inzego zayo ko zoguma ataho zihengamiye muri ino myiyamamazo kuva mu ntango gushika isozerwe. Abazokwitoza bose n'imigambwe yose baze bafatwe kumwe, na cane cane mu bijanye no gushobora kugira ijambo menyeshamakuru atawugunze uwundi. Indongozi mu ntwaro zigume ataho zihengamiye kugira biyamamaza bakore igikorwa cabo cyo kwiyamamaza bisungana ntaryo amabwirizwa n'amategeko vy'igihugu. Aha nagira ndasubiremwo muhumve, abajejwe intwaro harimwo abahiganwa, niho rero tujya turabira ubugabo bwanyu. Burya n'abarya mubona bahagarikira inkino si ukuvuga yuko babuze umugwi bakunda, mugabo bategereza kuhabera abagabo bakabanguranya. None rero mwebwe mujejwe intwaro mukaba muri no kwiyamamaza, turabasavye dushimitse aha muhabera abagabo, kuko niho tujya tubabonere ko muri koko intwari, mukore atawe muhengamire. Abagize inyabune nabo basabwa kuzoguma barikanuye kugira ngo amahoro n'umutekano bizogume bibungabunzwe, gutyo bamwe bahama bagabirije kuvuga ibitagenda neza babure ivyitwazo. Nagira kandi ndamenyeshe ikibazo mwavuze, murumva yuko leta ari imvyeyi. Nuno musi ndazi yuko ishiramwe Sopebu ejo ryarahamagaye imigambwe kugira baje gutora igitoro. Nubu rero nagandabye ko turiko twita ku rutare kugira igihe c'imyamamazo cose ntihagire uzovuga ngo nabuze gundi yarose. Turiko dukora ibishoboka, murabona imiduga kubu iri kwirazana igitoro. Dushaka yuko erega ingorane dufise ibigega tubifise hanze guseha, rero ntimugire ngo biroroha. Muga murabona yuko tumaze iminsi imiduga iguma icana ko isehizana. Twifuza ko mwotangura imyiyamamazo atawuvuga ngo nabuze gundi yarose, amasitasiyo yose mu gihugu cy'u Burundi yuzuye. Nico turiko turagwana kugira ngo ntimuze mugire ivyo bibazo. Natwe ibyo twaravyiteguriye kandi ndabijeje, ndabona yuko biriko biragenda neza. Aho rero nabo bari muri Sopebu bakaba bari mu myiyamamazo, bamenye ko hari ikindi gikorwa nabo bagiye gukora, banyarutse imiduga inyarutse itangi igitoro mu ntara zose. None rero imbere yuko sozera kandi nagira intege umugwi ujeje gutunganya amatora mu gihugu cacu, tuhagira ko tuwusaba gutunganya amatora wubahirije amabwirizwa n'amategeko. Muri kino giringo dutanguje icese igikorwa cyo kwiyamamaza, twagira twibutsa abarundi bose ko imirimo mu gihugu ibandanye ukuri kwamwe. Umwe wese abandanye imirimo ajejwe imuteza imbere, igateza imbere n'igihugu. Mu kurangiza turateye akamo kandi abene gihugu bose biyandikishije kwitaba isango ryo gutora amakarata y'amatora ku magerekerezo ya 12, 13 na 14 z'uku kwezi mu bibanza biyandikishirijwemwo nk'uko byamenyeshejwe n'umugwi Seni. Banyagubahwa rero mwese mukoraniye ngaha, twugurure urupapuro rushasha. N'uwacumuye ku gihugu yihane asubize ibintu mu buryo. Tureme uruvyaro rushasha kandi turuhe ivyo rukwiye. Turahaye turabibona yuko turiko turarema uruvyaro rushasha muri iki gihugu. Dukeneye yuko abarukubu batazokura nkuko twe twakuze, dukeneye yuko bazokurira koko mu gihugu c'amata n'ubuki. Nico gituma mwese ndabasaba guhana amahoro, guhana urukundo. Ni kuri ayo majambo rero dutangaje ko twuguruye icese ukwiyamamaza kw'abagiye guhiganwa mu matora mu gihugu cacu c'u Burundi muri uno mwaka w'2025. Imana izigame Burundi n'abarundi, Imana ibahezagire mwese, murakoze cyane.